Nshuti bagenzi muriko murankurikirana ndabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Uno munsi rero mfise ikiganiro ku bijanye n'amabanki mu Burundi. Harya sinzi ko muba muzi igitigiri c'amabanki dufise. Turafise amabanki mu Burundi atari munsi ya cumi n'abiri, ashobora kuba anarenga. Rero amabanki yo mu Burundi si ukuntu akora, ngira ngo abakiriya bayo mushobora kuminyuza. Hariho itandukaniro ry'amabanki yo mu Burundi n'ayandi mabanki ngira ngo yo kw'isi. Banke novuga zikomeye mu Burundi usanga ari nka zibiri zitatu zishobora kuba zikwije ngira ngo ivyicaro mu gihugu cose, ariko hakabaho n'ama microfinance usanga afise uburyo buruta ubw'amabanki. Aho ngira ngo ntihenze abantu bashobora kuminyuza ibanki ya microfinance y'abasoda ishobora kuba ifise umutahe nivyo mu vyandiko umengo uri munsi y'amabanki, ariko ntibuze banki irusha bivanye n'amafaranga ibifise. Rero jewe nigeze kuba nshaka kuguruza konte, ndibuka ko nagiye muri banki imwe ndashaka kuguruza konte, hama baranyitegereza. Ico gihe vraiment nari mfise umubiri muto muto, abantu bafise imibiri muto muto mwihangane. Nari mfise mu gifaransa uwoshaka kubaremesha aravuga ngo taille économique, mufise une taille économique mugabo mu kirundi nari namvye. Hama nkaba nari nshaka nari mfise ibikorwa nariko ndakora vyo guca amafaranga, nkaca nifuza ko nocishako nokuguruza konte nkazoza ndacishako amafaranga, hama hakazogera igihe nkaronka ingurane nkashobora kuzokwiteza imbere. Rero kubera ngira ngo nari namvye, baranyitegereza barambwira bati ushaka konte ngaha? Ntego. Ufise amafaranga angahe? Mfise umuriyoni. Ngo genda ngo uzozane umu avarizeri. Ibaze banki ishobora kuba yokubwira ngo tahana amahera iwanyu, uyarara nawe wari wayararanye ntayo dukeneye. Kuraba gusa umuntu mu maso ukabona ngo uyu muntu aranamvye, ngira ngo bashobora kuba baribajije bati ngira uwo n'umusuma canke sinshobora kubitahura. Sinzi ko bavuga yuko umuntu yabanza kurya amahera ko yaje muri banki agenda yaravyibushe, vyaranyobeye cane. Donc rero ikiganiro c'uno munsi rero twagira tuvuge ku kintu co gukorana n'amabanki, ariko ndashaka yuko dukorana uno munsi. Mwandike muri commentaire, kuko ibibazo ngoma mbaze ndibaza ko bifise inyishu zitandukanye, ari nico gituma nshaka ko tuganira. Ababishoboye mwandike muri commentaire. Burya ni vyiza kubika amahera muri banki canke si vyiza? Ndavuga umuntu uba ufise amafaranga ataco uriko urayakoza uno munsi, ukavuga uti reka mbe ndayabitse, nimba ari imishahara icako ukavuga uti reka ngumize ko amezi 5, canke nimba ndumudandaza ngende shire muri banki ndayaziganye, nzoza ndakuramwo ngiye kurangura canke ngiye kugura inzu canke ngiye kubakisha. Ukaza urabika amafaranga menshi, ni vyiza? Nimwibaza ko umuntu yobika ngahe? Dufate yayafise, kuko hariho umuntu ashobora kudandaza akadandaza imiliyoni 10 ku munsi. Kuri konte afise amafaranga yose yogumiza muri banki, akazogenda agiye kurangura gusa, canke yoraba ingene amafaranga yashira mu bikorwa. Ico bibazo rero muhejeje kuvyandika, reka nanje nce ngira ico ndabivuzeko. Ndababwira ko kubika muri banki ntabwo ari bibi, ariko gushirayo amafaranga ata migambi yayo ufise navyo ntabwo ari vyiza. Kubera iki?
hari igihe abantu babika amafaranga hariho meme ngira ngo nabo baba bagira ibiturire bagaca bashira kuri banki bakuzuza, hari n'abandi badandaza bakunguka umurengera, hama ugasanga umuntu afise imiliyaridi zibiri kuri konte ataco ariko arakora, umwaka wa mbere, imyaka ibiri, amafaranga ari ngaho ataco ariko arakora. Nagomba ndababwire yuko aya mabanki ukuntu akora, nababwiye ko adakora kumwe mu bihugu vyinshi. Aya mabanki yacu yo mu Burundi hari aho usanga yaka inyungu z'umurengera, bigatuma abantu benshi batinya gusaba credit. Banki ikiboneka ko ari ikintu c'igihangange, ijamwo abantu batunze, ijamwo abantu bakomeye cyane, hama ugasanga abantu bamwe bamwe baratinya amabanki. Iyo habaye rero ibintu vyo kuvuga bati igihugu kiratunze, bagasanga abanyagihugu bafise amakonte mu mabanki ni bake. Rero nibaza yuko nk'iyo nka Banki Mondiale kiraharura ubutunzi bw'abantu, umuntu afise konte mu mabanki yose atari guca uvuga ngo ni umutunzi, kubera nibaza ko amakuru iyo bariko bayatanga ari ukuntu bayegeranya, bakabona yuko ari konte y'umuntu umwe, z'umuntu umwe dusanga ziri mu mabanki menshi, ugasanga ari igitigiri c'abantu bafise amahera muri banki ni bake. Rero kuko igituma haba abantu bake baja muri banki, murazi ko hari microfinance, abantu benshi bato bato bazi yuko kuja kubika amafaranga muri banki ari ikintu kinini cane kigoye, bagaca bahitamwo kuyashira za Kopeke, za Miteke, microfinance mato mato. Ama microfinance hariho mbere n'ayavuka vuba, ngira ngo muribuka ngira ngo mu 2009 canke na munani, aho haje ama microfinance yatanga ngo amakredi, ufiseyo nk'ibihumbi 10 bakaguha nk'ibihumbi 30, ushizeyo menshi bakaguha menshi. Munyuma muribuka ko hari n'abapasiteri babipfungiwe benshi. Abantu rero ugaca usanga aho kuja muri banki zikomeye zifise amafaranga, baciye baja muri ubwo microfinance, bugaca bubiba n'amafaranga. Rero igisata c'amabanki mu Burundi hariho agahaze n'ivyo, kuko nkuko nababwiye nuko haba hariho igitigiri bafatirako mu bantu bahaye ingurane ni kinini cane, taux d'interet nini. Rero ico kintu ntabwo ari ciza, kuko biraheza bigatuma abantu baba bakeya basaba ingurane, kandi leta amabanki nayo yategerezwa kungukira mu nyungu mu banyagihugu basaba amakredi. Ikibazo rero cyo mu mabanki rero ntabwo ari ikibazo kimwe, ni vyinshi, kiretse ico oye co gusaba inyungu z'umurengera. Hariho nuko batemerera abantu bashiramo imitahe, canke bagura ivyo bita bayita bon de trésor, bakemera yuko abantu bashobora kuriha, kuduza imitahe, bakaduza abantu bakaba abanyamitahe benshi, bakagwiza amafaranga muri banki. Donc rero amabanki nibaze ko ashobora kuba afise itegeko ryo muri BRB, ugasanga riraniga amabanki ntibakore nk'uko bakora mu bindi bihugu, kuko usanga inyungu ari nka 18%, 15%, ngira ngo yosaba amahera make, ngira yosaba nka 12% y'inyungu. Ariko ivyo ntabwo biba bikwiye, kuko hari n'ahandi usanga ama microfinance atanga inyungu ya 3%, ya 2.5%, donc inyungu ya make cane, bigatuma abanyagihugu benshi biyumvamo amabanki. Rero iyo abanyagihugu batimvamo banki, biraheza bikaba ikibazo kinini cane ku gihugu, kuko reka ndababwire na jewe ndafise banki nidogera, sinshaka kuyivuga ataco barabikorako. Sinzi kandi nuko no mu mabanki ariko bimeze, nanje muze kunyandikira muri commentaire. Iyo mu Burundi ufise konte hanyuma ugahagarika kuyikoresha, hagaca igihe kininiya, bagenda bagushira mu ideni. Donc ugenda ugabanu bagushira muri mois, ugasanga nimba wari ufise ko nk'ibihumbi nk'amajana 3,
inyuma y'imyaka nka 10 utari kurayikoresha iyo konti ugasanga wamanutse usigaye uri ufise ideni ry'ibihumbi amajana kandi wewe wamahera yariko kuri konti hama bakaza bakayashikana kuri zero yose bagiye bayakuramo hajya ku kwezi ama intere ikaza muri zero hama ikaba muri mo hama ni ukuvuga ngo umaze kubuheranye banke ibihumbi birenga amajana 2 kandi utazi ingene ata credit wasavye ntikibuze yuko bazogushira muri babandi baba client bita ba client de fire abantu batizewe muri banke kandi imvo zishobora kuba zituma umuntu adakoresha banke ni nyinshi arigihe umuntu ashobora kuba yarafise akazi hama akakavamwo hama ntamenye yuko ari ivyo kugaza banke ari ngombwa agaca agenda akikorera ibindi nazo gukorana na banke akazokwisanga ari mu ideni ry'ibihumbi amajana ari mu ideni adashobora no gusaba ideni muri banke yindi kubera mu gihe asura muri banke kubera bavuga bati urutonde rw'abantu baba client de fire n'aba barimo abakiriya batizewe ico kintu ni ikintu gituma amabanki menshi adakora neza kuko ntaheza ngo yizegwe n'abantu benshi kuko nzi yuko iryo banki yashize muri mwa urumva sinosubira kubiguruzamo konte baca babanza bagakuramo yandi umva uheranyeyo nk'ibihumbi amajana 5 utazi iyo yaciyemo iyo banki mwumva vyoherera hehe rero nagira ngo mbwire nk'abakozi b'iyo banki bashaka kuraba izina ryanje ritwa Jerome Kazabuke bakaraba balance ndabahaye uburenganzira bwo kuraba amafaranga mfiseko nobabwira yuko jewe atadeni nigeze nsaba muri banki y'u Burundi ariko kubona no bamperanye ibihumbi amajana nivyo ntariko ndumva rero sindayivuze ngaha ariko mu gihe nzomenya ko iyi video yabashikiriye ntagira ico bikora ko nkazokumva ko amafaranga yanje aguma aja muri mo nibaza yuko noyishira habona kandi urumva nanje sinkunda kubivuga ntaco tupfa niyo banki kuko uko biri kose bashaka kwikubita bagashira kuri zero si jewe gusa n'abantu benshi bashobora kuba batari mu gihugu ndibaza yuko bari muri moye benshi rero urumva nimba hari umuntu azi ko amaze imyaka irenga 3 4 5 yari afise banki nimero konte muri banki atayugaje azogenda arabe neza yuko batabandanije bamushira muri moye ico kintu rero gikwiye gukosorwa ku mabanki yo mu Burundi kugira ngo umuntu iyo bishitse ntaba gikorana na banki bageze kuri zero bahagarikiraho nyene hama uwo muntu bacaye bashire muri bashobora kwimyutinga mu Congereza ndumva bayishira ahantu ibe nk'abayiryamika gatoya hama umuntu ashoboye kuyagitivisha ashoboye kuronka umwanya wo gusubira gukoresha muri banki bavuga bati uyu muntu nta ma operation arikiri karakora nyuma y'imyaka 2-3 bakavuga bati okay ubu bakashobora kubikorerako kugira ngo uwo muntu babona ko ari kuri zero ntibabandanye bamushira inyuma ikindi kintu gituma amabanki adatera imbere cyane yo mu Burundi hariho ibintu vyo gutevya guha ingurana abantu bayisaba ugasanga umuntu yateguye umugambi dufate ari nk'umuntu yateguye umugambi nk'uwo kugura amakaye kurangura amakaye abanyeshuri bagira batangure mu kw'icenda gaca ahera nko mu kw'indwi asaba credit ugasanga bayimuhaye nko mu kw'icumi abanyeshuri baratanguye aho yari yibaza yuko yoranguye mu kw'umunani hama akadandaza kunguka banki akayishura ibintu vyo gutevya gutanga ingurane aho usanga basaba ingwati abantu benshi bataba bafise ivyo gusaba ingwati rero urumva birumvikana yuko banki iha mu client abo ibona ko azokwishura rero bakwiye kubaho abantu bajejwe gutanga amakredi vyihuse umuntu yasaba kredi akanyaruka kuyironka kugira ngo ayo mafaranga yunguke abashoboye guha abandi ariko arishura amakredi hama kindi naco nuko
eh, mu Burundi ariho ushobora gusanga hariho abantu bafise nk'amatongo akaba afise nk'itongo canke parcelle canke bavuga ngo nk'ahantu bimba amabuye badandaza biboneka ko hasanzwe havamwo amafaranga canke itongo risanzwe rifise ivyo rikora ryinjiza ugaca usanga ntashoboye kuronka kredi na ntoya wari ufise nk'itongo ryoba rifise agaciro k'imiliyoni 30 ariko urakeneye miliyoni 5 ntushobora kuja muri banki ngo ubabwire ati ndafise itongo rifise agaciro k'imiliyoni 30 none mpa izo miliyoni 5 nshobore gukora nico gituma rero abantu benshi batinya amakredi bigatuma amabanki menshi akora yiba abanyagihugu nk'uko ndiko ndababwira nanje banyivye nkuvuga amahera nasize ko yose bayatwaye hakagera n'igihe baca bavuga ngo uri no mw'ideni ni ukuvuga bashobora kuba baca amafaranga menshi ya teni bagaca bashirako ama intere ataco apfuyeko donc guca abantu ama intere ataco avuyeko n'ubusuma none ni nk'ivyo nariko ndababwira ni ukuvuga rero yuko amabanki yo mu Burundi akwiye gukora neza kugira ngo abanyagihugu bamaze kuyitura bashobore kuba nabo bo kwiteza imbere akavuga ati narakoranye na banki kuko nko mu bindi bihugu umuntu akoranye na banki akayishura yasavye nk'imiliyoni 10 hanyuma baramuha nk'imiliyoni 20 bakadugana 30 umuntu bagashobora gutera imbere ariko mu Burundi nibaza yuko haba kuronka ingurane n'intambara bigaca bituma no kuyishura iba intambara kuko umuntu baba baramutebeje kuyimuha ngo ayikoreshe ivyo yayisabiye mbere hariho n'abaca basanga ivyo bayisabiye vyararenganye basanga baciye baja kuyakoresha bitari vyo rero impanuro noha abantu bakorana n'amabanke ni ukuraba bagakorana na banke zishobora kuba zitanga taux d'interet ntoya kugira ngo amafaranga yabo azigamwe kandi bakaraba yuko iyo banke ishobora kuba ikorera nko mu bihugu vyinshi kugira ngo bishobotse donc amahera yiwe aba afise garanti yuko amahera yiwe atazoherayo kubera baba bafise ababona yuko atavuye ngahava n'ahandi ikindi naco nohanura nk'abantu bari mu ntwaro bakaraba bari mu bafata ingingo bakaraba amabanki akisunga amategeko bakaraba ku bindi bihugu nyene bikoresha amabanki akora n'abanyagihugu hama ama microfinance yateye imbere afise amafaranga menshi bakayategeka amahera ategerezwa kuba mu makofre fort n'ayandi ategerezwa kuja mu masirikirasiyo kuko iyo amahera adasohotse n'ubundi hinjira make nuko raba ingene bategeka nimba umuntu afise umutahe kanaka ariho amahera ategerezwa kuba afise no mu nyungu bakavuga bati nimba warungutse hariho pourcentage itegerezwa kugumamwo n'iyindi itegerezwa kuba mu bantu donc iyi itegerezwa kuba mu bantu ni ukuraba yuko bayagurana abantu basi babaye kuri taux d'interet ntoya canke bakora ibikorwa vy'iterambere kuko baba babona ko ataco bariko barakoza amafaranga kuko nk'akarorero narumvise ko muri banke y'abasirikare banke microfinance yabo hariho n'imigambi bavuga bati reka tuzofasha imigambi y'abasirikare bashobore kuja kugira imigambi nimba ari korora n'imiryango yabo nayo ishobore guteza imbere nk'ayo mahera nk'ayo rero baba baronse ifo yuko amafaranga akora nimba barayashize muri projet akora ama projet ariko batavuga yuko amafaranga yicara hariho amafaranga yicara rero ugasanga ariko aronona ubutunzi bw'igihugu kuko abaryamye kuri konte nibaza ko nigeze kubabwira ko ku ngeso z'abarundi benshi bafise aho ashobora kuja kuryamika amafaranga kuri konte akashirako umuriyaridi ukagumaho canke amariyaridi zingahe hariho abantu azi bashomereye bari bokoze akazi hama bakiteza imbere bagatera imbere nawe bakamuteza imbere kuko aho usanga umuntu w'umurundi umengo gukorana n'abandi biratugora ugasanga nk'akarorero hari nk'imodoka zishaje zitagira uko zingana zitagira amapiyesi akwiye ariko iyo abantu baba baroye hamwe bashobora kuba bogura bisi imwe donc bateranije burya bu bisi buba bushaje bakagura bisi nziza iyo bashize hamwe amafaranga bagakorera hamwe kuko hariho igihe usanga
abantu kubera badakorera hamwe bashaka kuja mu ihiganwa kandi ari ubushobozi badafise. Rero iyo abantu bemeye bakugurura imitahe ku bantu benshi, biratuma yuko ikintu bakora kiduga n'ingoga kigakora neza. Ugasanga n'izo microfinance tuvuga ni ibintu vyo kugira ngo bahembe abakozi gusa kuko ziguma zigwira, kandi ata nyungu ziriko zizanira abanyagihugu, abantu bakaguma bakenye kandi bategerezwa gutera imbere. Ugasanga nta gisata bafise co kwigisha abanyagihugu ingene biteza imbere, ahubwo bo bafise ingene bigisha abakozi babo kugira ngo bazimbe abanyagihugu, aho kuvuga bati reka tufate habe amafaranga agenda mu kwigisha kugira ngo abantu bamenye gukoresha amabanke, gukora n'amabanke, bakagira n'ibindi bakora vyo gukoresha ayo mafaranga mu gushira imitahe ahantu. Ni ukuvuga yuko bitaba bivuga yuko iyo wungutse cane kibujijwe ko amafaranga akora ibindi vy'iterambere ry'igihugu. Rero muco twokuramo muri iki kiganiro nuko hariho ari kuvuga ko hari amabanke asanzwe akorera nabi abanyagihugu bigatuma igihugu kidatera imbere kuko bakora ibintu vyo kubiba, ugasanga haba mu gufata amafaranga ngo bashire mu buhinga buba bugezweho nko guhuza amatelefone n'amabanke, ugasanga umuntu ataye umwanya wo kuja gutonda muri banke amazeyo amasaha 5 kandi vyari gukunda yuko akoresha telefone akayakura kuri konti akoresheje telefone yiwe vyoroshe atiriwe aratonda. Ugasanga atonze muri banke kuja gutanga borodero, nko kuja nko kuriha amazi yagiye aratonda, kuriha muri obr yagiye atonda muri banke, ugasanga imirongo myinshi umara amasaha 6 uri muri banke aho kuja kumara amasaha 6 mu kazi ngo witeze imbere. Ugasanga igihugu ntigishobora gutera imbere kitateza imbere ubuhinga buba bugezweho canke kidafise amategeko akingira abaguzi, kidafise amategeko yotuma umunyagihugu atera imbere. Rero bagenzi mwariko murankurikirana, nagira mwandike muri commentaire ico mukuye muri ino video n'ibibazo mushobora kumbaza kugira ngo n'ubutaha tuzogere ico tuganiriye. Hama nkaba ndabashimiye kuri umwanya mwakoresheje kugira ngo munkurikirane, naho ubutaha mwari kumwe na Jerome Kazabukeye.